bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'imemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira mu gitabo ca mbere ca Samuel igice c'indwi umurongo wa 10 kugeza ku wa 13. Samuel wa mbere igice c'indwi umurongo wa 10 gushika ku wa 13 handitse ngo Samuel ariko aronse ico kimazi abafilisitiya begereza bisengo bashireko bagwane, ariko uhoraho kuri nyamunsi nyene aturikira hejuru y'abafilisitiya guturagara guhambaye abaca umuhongo, abise niko kubanesha. Ingabo z'abise ziva imisipa bakinagiza abafilisitiya bica ingenda kurinda bashika musi Betikari. Maze Samuel yabiribuye arishinga hagati y'imisipa n'isheni aryita Ebenezeri, ati kugeza n'ubu uhoraho adutabaye. Uko niko abafilisitiya batsinzwe ntibasubira kurenga urubibe rw'Abisirayeli, mbere mu gihe ca Samuel cose ukuboko kuhoraho kwama gushikamiye abafilisitiya. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uriko uradukurikira, nkundira ndakwera ntihariho ugutabagwa kuva kuhoraho. Abafilisitiya bama bagirira nabi Abisirayeli kubera Abisirayeli bari bakoze ivyaha. Abafilisitiya ntibamenya ko Abisirayeli bihanye, ntibamenya ko afise umuntu ariko arabasengera, basubira kuza kugerageza nko babimenyereye, ariko ntibamenya ko n'ubu ugutabagwa kuriho. Nje kukwera ngo n'ubu gutabagwa kuriho. Niba hari ico uzi wakoze kitabereye ucihane, niba hari ico muhemu yera kwibukije canke mu ijambo ry'Imana ucihane, usenge wisunge uhoraho, kuko nta mahoro ku munyavyaha, ariko ku bagororotsi ngo bazoba amahoro kandi ngo bazorinda nk'intambwe. Kubw'ivyo witege ugutabagwa kuva kuhora ko kuriho. Samuel yavuze ngo gushika n'ubu, naje kukwara ngo gushika n'ubu hariho gutabagwa. Naho abandi babiyumvira ko bokugira uko bamenyereye, bakugira uko bagomvye ku kazi, bakugira uko bagomvye mu kibano, bakugira uko bagomvye mu buzima bwa misi yose, nje kukwara ngo hariho gutabagwa gushika n'ubu. N'uyu munota hariho gutabagwa. Oh haleluya, witege gutabagwa kuvuye kuhoraho. Ivyo yakoreye Abisirayeli, ivyo yakoreye abantu biwe, ivyo yakoreye abahisemo gukurikira inzira y'agakiza, nawewe arashobora kubigukorera. Ureke umwikomo, ureke ibitajanye n'ijambo ry'Imana, urondera Imana no kugoroka kwayo, uzobona kugira neza kwayo. Nje kukubarira ngo reka kwihebura, hariho gutabagwa kuva kuhoraho. Imana ikugire neza, Imana igukize ibigwara, Imana igukize ibirozi, Imana igukize ibitero by'abadayimoni, Imana igukize ivyo vyose umwansi agerageza gukora hirya no hino, Imana igukize ico umwansi agambire kugukora ko cose akoresha abadayimoni biwe n'abamwumvira. Wironkere ugutabagwa kuvuye kuhoraho, uragakira, urakazigamwa, uragahezagirwa n'uwagukunze n'uwo wahisemo gukurikira. Urakoze kudutega yombi.